umwana wikuriye mu nda hoho urazi kugira ashike ngaha nyene vyatugoye vyibuke fara Timara nkagutweye mbeho Imana yacu kwitavugerwa hamwe usanga mu bwigenge bwayo izobura umwana umwe urumva aho gahinda uzopfana fa subira inyuma wibuke neza kugira ashike ngaha amaze mu mbuga mbere ziva mu nkono nigerageje kugikorera kibaga kuvayo ubu kivutse nishaka no kumva ko ari ikiwanje ikijambo tugite kuko nacyo cobera bakuri nasi nikivume oda Ichimnyemera bitsi sinzomubwira nzomubwira se ngo ninde nzomubwira gute nzomubwira papa yumva ninjye nzaba minye na senge nzomubwira iki udikishana ndashaka ndakundize kwese turabana tugitabaza uko ndimo kirera Njye ubuzima bwanjye mu bose uko wigenze kibona njye nikomeye ku mutima wigenze nzikuri mugenzi please umwana tumuta sinkeneye kumurera Ini se bisogna. Da quello che dice. Papa. Como ganhar com eu? E ela não sabe não tinha ensinado. Tu me jura, tu me entende. Nem eu tô dizendo assim. Não quero assim. Já me comanhei da vida deles. Imana digitale n'ikimenyane n'ikintu nakubwira cy'ukuri umuntu uzi impamvu yarajeho shazoba ndakwineza umutima Francine umutima Francine umbujije ko tumuta ikizokurikira cyose kuri uno mwana ugiye wifasha Jesu ndimo Yami witwa Francine. Ego cyane. Wow.
Mubisanzwe jewe nagiye kenyegeza ndakuzi. Usibye ko kenshi turahura akuraba rimwe na rimwe uracaho nicaye ariko ndumva yuko nifuza kuyaga nawe tu. Ndumva nifuza kumenya vyimbize. Uri umukobwa nyabaki cyangwa uri umumama? Ndumwige. Sure. Wow. Mumibereho yawe wabura umuntu ameze gute? Ukunda umunezero ushiye mu zihe nzira? Ndakunda ibintu byerekeza ku Mana atari byo mu kinwabi. Ndishimiye cyane inshu zawe kandi ndishimiye cyane ukuntu ukunda ibintu biciye mu Mana. Urabizi hari igihe twebwe abantu dusenga dusaba Imana kuronka ibintu ariko ibintu tubirose tukabura abantu. Francine, kuva ndakubona reka ndakubwire ko uri umuntu nabona nkabonamo umunezero. Hari uruhande y'ibintu ntunze numvise umenga uba umuntu ntotunga. Ndazi biragutangaza cyane kuba twicaranye igihe mbere hanyuma nkakubwira n'amajambo, ariko ndikunda kubona nk'ishugwe. Rya shugwe ryatewe mu bugaragwa ariko ribura urivomera. Mfise kizimyamwoto yuzuyemwo amazi menshi, kurivomera vyotuma rikura rigasayangana rigasa neza, hanyuma rigaheza rikamera nka ya diyama yavuye mu mucanga bayogeje abantu bose bakayizurira amaso. Ndifuza ko wombera umukunzi. Ibyo kumburana ikintu numva ntacyo nabivuga ko yakunda bizi ko atacyo womburana kuko ibintu ndabifise ariko narabuze umuntu. Gusa uwo nabuze ndiko ndabona mu maso yanje. Amarika ndagushimiye ku mwanya ukiyaguciza nk'uki amaye n'amajambo asosa umutima wanje nanje wari ukeneye kumva. Ubundi nanje nari sinitaye kubwirwa nk'ayo majambo ntaburiwe yambwira. Ngo rero numva kuvomera ishugwe kuri jewe atakibazo na kimwe vyotera kubera ko nanje nukenera gutotahara. Ntumbwire yuko wampaye amahirwe yo kuvomera ishugwe ryawe. Cyane rwose. Reka basi nkubwire ko ukoze cyane ariko basi nkwibarize ibyiza nk'ibi vyokigwa bingana gute kugira ngo numve ko mbaye w'amahirwe basi muri benshi igihumbi. Ubu ngiye gufata izina Francine mu kanwa kiwanje. I want to call you baby. I want to call you honey, my sweetheart, my future wife. So, kumpaye umunezero nk'uyu sinifuza ko twarangiriza hano. Basi nkundira duhindura ikibanza. Kibanza? Yeah. Gute? Wifuza ndaba uko ndi ufite mu kibanza ubona nkwiriye. Okay. Anje it's gonna be a surprise. Heza hanyuma ndamenye ndakujana ariko menye ko no munsi ndagukorera umunsi. Merci. I love you. I love you too.
ugiye yego ndawe kabisa ngiye gusoma okay ubwo rero sinzagutesha umwanya ufite yuko uragenda n'amahoro pe noneho nezerewe shaka nzanira amakuru mashasha odi iyo mbakubura nababara kubera ko ikintu nkeneye kuvugana nawe cyari gikomeye odi narose umufiance ngomba nje kubaka félicitations merci merci ariko rero kugenda ntibyari bigoye ahubwo icyo nanjye kuvugana nawe mwigenda ryanje nico kigoye nanjye gusaba ko nsigaranira umwana kugira ngo nje kubaka urugo kandi ndakwinginze ntunyankire urazi ko duhuriye kuri byinshi ariko ayo mahirwe sindayatakaza nsigaranira umwana nje kubaka urugo wote ndatse ko duhora dufashanya byinshi kandi uri mugenzi wanje mfamfe ariko genda kubaze aho warabwiye umugabo wako ufise umwana ode kumubwira no kutabimubwira ni ibintu bisanzwe kuko byose birapanze none mwicaye neza murategura iby'urubanza ko mugira mugire mariage cyangwa mubwira ko ufise umwana haza amakuru nkayo gashika kure rwose hamwe yo kumva ko ufise umwana uzi ko byogenda gute ntumva ko wabisamburiye ko urugo Francine jenzi byinshi mbona uko witonde ode je ntungire ko amakenga nzumvimenyera ahubwo mbwira ariko waravuze ko ugira uje kw'isoko reka tugende tujanye aho kugira ngo je nca mbandanye nawe ntiwabusanga ku isoko baremuye usigaye n'ibisanzwe n'amanyanga irapanze jewe ndakuze sindi umwana ubu narakuze hamwe atazobimenya sawa babaye ku isoko arabaye neza cyane je ndabona ko hari ibintu byahindutse hano amajambo aramperanye kubera ko hari igihe ifoto ivuga nk'uko ubizi nari naguteguye ndakubwira ati burya ndafise umushyitsi aza kungendera umushyitsi wanje n'uyu hanyuma yitwa Francine numwe mu bizi igihumbi nabonye ubwo rero mpora ndamutaka kenshi mpora ndamubwira ko ndakuvuga kenshi imbere y'abagahari mpamvu kimwe kubihera ko kugira ngo yumve neza ko je nta ndiko ndamushuka numwe muri benshi igihumbi ndetse banarenga nashimye ndifuza yuko twotera intambwe bivanye n'imico myiza ingeso ndetse n'ubwiza n'afatacha baye no kwinta cyabaye je mwe namushimye ariko mana icyo ni kimwe mu bintu nari narasengeye saba Imana ko yo uyu munsi ndanezerewe cyane reka mbe ndashima by'intega kibanza by'intega kiba nubwo rero navuze ati kanze ndamushikana be uwo ni mama wanje hanyuma uwo ni mushiki wanje yitwa Sandra. Merci beaucoup kandi ndabishimiye yego vraiment namushimye umwana rero utubona rero uje ntawe kumererwa no bahanye no mu mutima ntawe kweyuka Imana yakoze cyane ubwo rero Sandra no yamyanchokoza karambwira ati akatuzanira umukobwa mubi je uranze Sandra ari mvuta ndari kugukorora wabonye chuki
ego nuko je nari namubwiye ko nza kuyihuta gatoya nge mbaze ndamusige niwe muramenyerana cyane cyane na mushiki wanje cyangwa mbaze nsubire ku kazi gatoya hanyuma ndaza kumuhitana kibaza ko atashwitwaye ego naza bananyitembagaza ko numva yene byomera uzingane na musenge akadebo kwitembagaza yako si sawa kare wagenda mama kumambira ngo none mbona kinyaki kirakujana mwana nkeneye kuzana umukaza ubwo rero muramenyana hanyuma bisigaye bakugoye unyibira akabanga ati beje mama wawe yambwiye ibintu ndabikubwira oya nana kimwe tumugira turamukunda ahubwo turaraba aya akokora nako si sawa kare ngende je ndaza kugarura kutora kumukora sawa Ndoriza Francine umutwaro maranye igihe nikoreye ayanda mukuzani Francine uratse ubuzima ndimo sivyo nta bikwemereye era ibintu bihinda amatami yose cyavyamwe anda mukuzani kanatsinda n'amaraso yawe ode ariko bagigine naje muri rino rugo nabeshe ko atamwana afise nuje kunsambo zaode urumva neza ko umwana no mwinjiza ngaha mu rugo hano havuga ko yabonetse gute please ndakwinginze ode wenda nyumurere bisi tuvugana uburyo bwose bwoshoboka kugira ugumanye uwo mwana ariko si sambura urugo Francine ndakwinginze ikunda akiri n'amaraso yawe Francine nakwitesha umugisha sawa umviriza ode umugabo wanje ari ngaha indani kandi sinkenera ko ibintu abibona hari umugambi ntekereje kugira ngo umwana aze ngaha wewe fata ukiryamike ngaha hama wowe wigire ibisigaye cyangwa ndamenya ingene ubu rugamba ndarugwana wabyumvise hama icyo bigenda gute ndamushize ngaha icyo bigenda gute nakubwiye nti wowe mujyanika aha ibisigaye ndavyimenyera hamugende utankwegera umviriza Francine uyu mwana kagira icaba amaraso yiwe ntankoreko umviriza ode kuri nakubwiye umviriza Francine ndasubiyemo amaraso y'umwana waza kumwe umviriza ubicomoka ibisigaye ndavyimenyera
kumenga ivyiyumviro vyagutwaye ugeze papi nta vyiyumviro shima ahubwo mvire kanyinshi nahabuze ivyuma ngaha cyanteye ubunebwe byo mu cyane cyangwa unyotewe ibindi cyanteye ubunebwe oya ahubwo bikundage ntundana nzana akantu nk'ukuntu ake ushaka iki cyacu cyose tu ariko gisosa je ndakuzanira epo nta kibazo right wife akamatema ndio mjaki wacho mwana ndamusandaga ngahimbira portal era Yesu Kristo ndamusanze ngaho nira kujiga no hino nta magumu nabonye ariko shi umwana utazumira mutaye n'uwo muzanye kubera iki ese usanga ari kidayimoni sheri ndagusabye usubize ukuye wayifumvirize aha ni mbere y'umuryango wacu hamwe twomwirengagiza gihema hanyuma bugaca bagasanga ikiziga amatoza ari kuri twebwe two kwisigura gute ubwo nahisemo kumutora kugira ngo tumuraze ngaha sheri jana gutumye cyo kunwa ariko nzaniye umwana kandi je sishobora kwemera ko ikintu ntazi niyo kivuye uzana muri rino rugo usubize ukuye umviriza abo ibyo nagusabye vyihoze twiteze ibibazo icyo tuzotangaza nitwabona umwenewe azomusubirana atabonetse naho nituzi impamvu bamushize ngaho iwacu kubera abantu bose bamuze ngaho barenze ngo nyinshi akaza kumutera ngaho iwacu usanga ari marayika ndagusabye vyumvira sheri nsiparije umwana ntacazira kumbere n'umumarayika Imana turondikiye reka tumwakire tumurebe kugira ngo aze kumuzanira amatara y'abantu kubw'ivyo ndasubiyemo nk'umuvyeyi ujya mwana yarangoye kandi cane rero ntashobora kuguma turubikwa nk'uko
utegereza kumukunda kandi si gisaba ni itegeko. Ode, uko bimbwira kose, uko binyumvisha kose, nta mutima, nta n'igishika mfise cyo kumva no kunda uno mwana naharije namwivyariye. Ahubwo sinzi ko arico shari kikuzanya canke nuko no kwakira ibi tukabivamo tukaja mu kindi kiyago. Fara, hano umutima wumva aho kubwira ivyo ari binzana. Kukura nteye agahinda Fara, uranteye agahinda. Sinshobora gutahura kandi ndatasha. Kubw'ivyo nzogaruka ariko bisubiyeko. Okay, urugendo rwiza. Kaka? Ini. Masih. Wama yikishe. Pa, ko kimjija ko dari papa wanje. Shirivi kwavuga ni kwatavyo ntahura. Abari ko bakivugana tanti. Bavuze ko kintu kuvyanze. Bavuze ko ikamagu n'urubikagari maje byaye. Mafi banzo nume kwanza sivyo. Banzo nume. Sivyo. Gabanyisha ku kwanza. Utuza hamba mugire neza siko. Okay. Ngira rero bavuze gute? Mbese mana tanti bari ko bavuga ko utari papa wanje kandi mama ujya kumana urubikagari yambyaye. Niwe yakuvyaye. Urabizi uranyizera kandi bazikunda gukunda sivyo basi nizera gato rimwigira neza nukuri bavuze je ntavyo nzi ahubwo nanje nibaza ati nimba kukariwe mu kuvyara akaba yarayibimpije imyaka yose hanyuma akabakwana kiba biva kuki mfise igitekerezo ngomba gutuma wenyine avyivugira siko urabinyemereye tubikore Hari ikintu maranye iminsi nifuza kubaza.
narabuze ingene ndakikubaza ariko uno munsi numva umenga nakukubaza mbe muri urugo rwawe kubera iki hataraboneka uwundi mwana hari iyihe mpamvu Gaga uramwishimiye cyane ku buryo utokunda ko usubira kumukurikiza sister Rugo umugabo wese arondera umugore kubera ko bashaka kuba ku muryango urinze ufata akanya kawe ukavuga ati ngo mashire umugore mu nzu ugasa urukundo rusanzwe gusa ubu ukeneye kujya mugore azokuzanira indi famiye ubwo rero nanje umwana mvuga ndamushaka ntimusumbya agahinda ntimusumbya kumwifuza ariko nzi neza yuko ari igihe kitaragera tu rero Gaga ntabwo ari impamvu yuko je ntabwo ndaronka mwana ndamukunda pe ndamwishimiye pe nuko ndifuza ko aronka muto yiwe nanje rero mugira ituze nigihe tuje kuvitiranya dufatikanye ibintu byo bya Burundi kwa nigihe pe kugihe nikirage Frera arabaneza ko atakibazo kihari cinyegeje ushobora gusanga aho hari ikibazo ufise cha madamu wawe hari ikibazo afise cyo tuma hatarabonekana uwundi mwana ariko mugani witwaze ngo vyigiye kuko nko muryango wacu turakeneye kubona abana bagukomokako nka mama abona buzukuru nanje mbone abasengeza n'abaza aho magara tantina ari benshi apana umwe vraiment rero urabe neza kwera Mbere muze kuruvuga cyara kunaniye nawe kumurende kubana ugeze ntiwitiranye ibintu je ntiharagera yasukuyitiranye nawe ko wageze ko nawe wabaza ibyananiye bubikora we ni wadutanguriye burya kubera ko ugiriye impuhwe nawe ukiribagiye kuzi ko biri kose jeje yafasha gusa no gusenga saha y'Imana igere nta kindi kandi nivyakunde je niteze kuzokubita amahasi akko bushuye ibyo sibaho no kubatamu okay kindyoheye nuko numvise ubyishimiye kangorane nimwe katubandanya dusenga bashobora gusanga uko wabivuze ari igihe kitaragera dushikare kurindira Imana izo tugirira neza mu muryango wacu bigenda neza Uribuka histori wigeze kubutubwira yagute y'ubuzima bwawe wabayemo ingene wamaze imyaka 6 utararonka n'ikoroka mu rugo we ntiwabibayemo ushikaho Imana igushoboza uraronka uruvyaro none kubera iki grand frère uri kumurya umutima ngo ntaribaruka ego urashobora gusanga vyose ari shaka ry'Imana Imana itaramuha vyose birashoboka Sandra ndakubaza nk'ubuje murabona mufise abana bake baba none ni gute je noshaka kubura buzuku kandi hagiye hari cyo utazi he n'umusaza wafise ikibazo he atakubwira ingene amerewe he umutwe buje yumva bitameze neza kuko burya umukozi wese agiye kurima agateragira imbuto umwaka weza ategezwa kuyimbura agasarura none nawe yarabuze naki mukazana azoza kunyuzuriza igose jewe uhaza ko je no mwemeye havyo nashaka kuyangana nyamuze gute ko adasenga mama rega kandi nabone barashaka uruvyaro muga kubera igihe kitarashika barindiye bihanganye wibaza yuko wari ubasumbya kubabara mbiza ndakubwira haje Imana barayirondera mu gitondo no ku mugoroba na saa 6 si barondera nibasenga Imana none washa
wihangane gato ushobora gutunga umuntu aza kuyuzuza iwe nkeneye abuzukuru bahinde buzura urugo hamo baza basohoka binjira barya bazinga ntaco dukenye shaje ndibaza kuvyara baravyara ni hamwe nyene umuntu yihuta kuvuga nabi kandi nawe ugaca wibagira ivyakubayeko kubera iki nawe udashobora gusubiza amaso inyuma ubanze wiyumvira ati je nanje mu rugo vyagenze gute mugabo Gafrere nta nigice arana kwiza kuco wowe ku myaka wowe amaza mu guca utangura nguki ego turi mu vyunguka yabaza ko je no ushobora kwemera mukazana aza kunzizi wese gustake hene yabuze kuru bahinde mu rugo rwanje kanatsinda navyaye abana bake bisa ndakubise uburivugana sha abantu biki gihe baragoye kwera muga mama ntaco byenze umutururuze kuko ivyo ariko yiyumvira sivyo Não,
Asikamyenga tabarabara kugira ngo ndabusaba imbabazi kujyabereye muri bino rugo byose by'ukuri narabaye umubyeyi gito ariko nanjye si impamvu zamvuyeko ibi byose byatumye na papa wanje iyo nyibyari niba igikomere bituma niyungengagaga ndamwanga bivanye n'isamwagiwe gagenda mwisakira umuntu gushika hageze bitumye no gukubagana kwa papa amaguru yari bataguma hamwe nasanze nkunze umuntu nsanga nakunze muziza wanje tuvugana ariko je ntabizi maze kumenya nahise numva nasi umwana mfise muntu ku rugero rwaho nifuza no kumubona papa ona igikomere ndagiterwa hano wanje baba mwana nakuze mwarawe nabi mu mutima bituma naho umwana wanje kubera ubukubaganyi bwawe kubera utambwe na mama yambyaye papa namwe murateye ibikomere mu muryango je babarira simpamvu zamvuyeko mbere nakubeshe ko atamwana afise kubera ko nifuza no kumubona mu maso yanje nagerageje kumufata nk'inyamaswa ndabikunza mu maso ariko sinanazi ukuri mumbabarire muzaba mukoze nzi ko mperuka kumutima nshishaka nipfire kuko nta bundi buzima nsigaranye ngaha ku isi Wife. Urabona amasozi y'uno mwana, urabona agahinda k'uno mwana. Urazi imyaka yabayeho umuturubika, imyaka yabayeho yumva yuko umenga afise mama mwana kubi. Hamwe n'ibintu mukinisha, Imana muguhezagira umugisha mu nzira zitandukanye. Umaze imyaka myinshi none muzi nk'imara ndiko ndondera abasi n'igikoka ikuvamwe nirigwa mfuka amasenga asaba Imana kugira ngo basi byibura numva umugira ati she napimye ndafise hanyuma basi mwumva ati yakorose vyarase ariko aya mahirwe n'imigisha yose ariko ndasenga saba yari kazibigwa nawe Imana yaraguhaye hanyuma hakwishimira uravuma Cyose basi bari kwishima kufisa basi mwe yakuvuyemo Cyose basi bari kuvuga ati nuko ndafise yo ndamuhari ko ndafise uwoje na ronse imigisha y'Imana urayiyangisha ubwo namukunze cyane ngo bari kumukunda kure hanyuma ucumugira ngo kubera ko yavuye ku musaza umwana ari kwinjira akarengane madam ndakwingiza umwana wamwanyishije abantu benshi ariko ikintu kugira kinini cyane none ndazi ko bitari kuri wewe wenyine gusa wari wabushije basi benshi ari amezi 9 wagwanye nawe mu nda
kugira ngo bishike umwibaruke ari amezi 9 bari kuyiha basa agaciro ko bitakunze kuna mukora ngo avemo niki cyaguteye ku mwana basi Shegi mumbabarire gaga mumbabarire Mafi I'm sorry ubwo nuhitamo kimwe nuhitamo ko tumarana cyangwa tutamubarira gaga byukuri wewe haba n'Imana ikubabarira wakoze ibyaha byinshi ubikorera n'umwana wawe wabyaye mu nda twese waduteranije tubabaza n'umuhungu wanje ibyo ndabizi neza ko wamubabaje ukageza ku nshuro ushobora no kwahukana mukavana kubera uwo mwana kandi uzi ko umwana ari uwawe nagomba ndakubwire ndanaguhanura hari ababyeyi benshi bubatse haheze n'imyaka ishika 10-15 batabona n'iyikoroka nitsinze umwana w'umubarabara bagatunga mugabo wewe wase wawe bwite nta makuru ngo uwo mwana nuko wamuvyaye mukuru musaza umwana n'inzira karengana rero ikintu naguhanura nuko uhindura umutima ukagira umutima mwiza kuko Imana nta umugisha w'Imana uvanwa n'inzigo n'ubagabanya inzigo ukagira umutima mwiza ugakunda umwana wawe bwite nta nkeka ko Imana izobahezagira ngo muronke abana nawe jewe nageze igihe ndagira inzigo mu mutima kubera nashaka umwana ugombe bibi w'umuntu kuburyo nshaka ko umwana ahamagara ngo we nyoko uzi ingene biryoshe kubona umunsi ukoreko aratamba agutambira aza kukugwa mu nda mugabo watwankanishije n'uyu mwana ushaka kutwankanisha twese umuryango wose urabonona none rero fara hindura umutima w'umuntu mwiza nibyo umuhungu wanje arakubabariye n'umwana wawe arakubabariye twese abantu bose tuyibona ariko nawe ikintu ukora uko basenga Imana ukisabira imbabazi ku Mana yawe yamuguhaye utisunze ngo wamuvyaye kuri musaza ikintu rero nawe nkubwira umuhungu wanje uyu mwana ndashaka ko tutosubira kumwanka twese ngo tugire icyo gaga tumukunde mbere azoba intoranwa mu muryango wawe jewe ubwanjye ndi mama wakubyaye nzosaba kugira inzigo y'umwana kuko binteye intuntu n'agahinda kubona ukugene nyina we yashoboye kumwaha ari wamubyaye nukuri tubabarire ku byo twaciyemo byose mugiye kurangira ngiye kukomeza inzira yose mukwenge wawe